Ibi bintu abantu benshi cyane ntabyo bari basanzwe bazi. Mbega waruzi ko rijya barabara ry'indaraye uhora wumva rya ubvinza musonga tiriko rirubakwa mu Burundi. Uwo mugambi burya wo kubaka iryo barabara wari wagenewe igihugu cy'u Rwanda, ariko igitangaje mu mwanya muto cyane leta y'u Burundi yaraje imera nk'ipapu uwo mugambi wari umaze igihe kinini cyane utegurwa mu gihugu cy'u Rwanda, mbere wari unageze kure cyane ku buryo byari bigoye cyane kuwuhagarika. None byagenze gute kugira ngo leta y'u Burundi imere nk'ipapu uwo mugambi wari umaze igihe kinini cyane utegurwa mu Rwanda? Mu bisanzwe ibarabara ry'indaraye mu Rwanda ryatangiye kuvugwa mu mwaka 2018 nibwo u Rwanda na Tanzania bumvikanye ku buryo ntabanduka bagiye kubaka ibarabara ry'indaraye rihuza Isaka ndetse na Kigali. Bivuze ko iryo barabara ryari guca mu bice by'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania rigaja ku mupaka wa Rusumo rikabandanya mu turere twa Karehe, Ngoma, Bugesera ndetse rikagera ni Kigali. Kugira ngo rero wumve ukuntu uwo mugambi wari ugeze kure, ibyigwa byose byari byamaze guhera. Mbere Tanzania yo yari imaze kubaka igice cyayo ca Isaka, bivuze ko hari hasigaye ku ruhande rw'u Rwanda. Ariko rero u Rwanda nabwo rwari rwamaze gutegura neza ahazubakwa iryo barabara ry'indaraye. Ariko rero igitangaje nuko mu bihugu iryo barabara ry'indaraye ryari gucamo nta hantu na hamwe hari handitse ko rizoca mu Burundi. Ryari guca muri Tanzania rikabandanya mu Rwanda ndetse rikagera no muri Kongo. Muri uwo mugambi u Burundi ntibyigeze buvugwa habe n'ubusa. None tuvuge ko Burundi bwaciye inyuma u Rwanda bwaheza bupapuro uwo mugambi, kuko uru rugamba rwo kubaka ibarabara ry'indarayi ntigwari rworoshe ko turutsinda. Twarakoranye ijoro n'umurango, none turashitse aho twokwiruhutsa ubu tugiye twatangura. Mu bisanzwe uwo mugambi wo kubaka ibarabara ry'indaraye ufashwe mu mugongo ni banki ya Afrika AFDB. Muri iyi banki rero Amerika niyo ifisemo imigabane myinshi cyane, bivuze ko ata mugambi nk'uwo ukomeye woba Amerika itabishizemo uruhara. Birumvikana ko ari ifise ijambo rikomeye cyane muri iyo banki. Aka kantu ntukibagire kuko turaza kukagarukako. Mu bisanzwe mu myaka atari myinshi cyane heze ugereranje ni nk'imyaka 4 Amerika yafata u Rwanda nk'igihugu gishobora kuyifasha cyane mu kuronka amabuye y'agaciro yo muri Kongo biciye mu muco atamanyanga bayemo, kubera ko Amerika yabona u Rwanda nk'igihugu gitekanye cyane kandi gifise inganda zo guhingura ayo mabuye y'agaciro avuye muri Kongo. Bityo rero amabuye yari kuva muri Kongo agaca mu Rwanda bakayatunganya, noneho akagera muri Amerika atunganije neza, ariko kandi biciye mu muco atamanyanga yigeze abamo. Byumvikana neza ko ayo mabuye yategerezwa kuba afite icemezo caho yaturutse, certificate of origin, kugira ngo inganda nka Tesla, Apple n'izindi zigura ayo mabuye y'agaciro bitisha amategeko mpuzamahanga, nk'uko igihugu ca Kongo cagiye kirega izo nganda mu kugura ayo mabuye y'agaciro bidaciye mu muco. Ico rero cari gituzi gikomeye cyane ku gihugu nka Amerika kumva ngo caguze amabuye y'agaciro yibwe. Ari navyo byatumye Amerika ishira ubuhinga bwa none bwa blockchain mu birombe byo muri kano karere harimo n'ivy'u Rwanda nka Mosha ndetse na Rwinkwavu. Ivyo rero kwari kugira ngo Amerika imenye neza ko ivy'u Rwanda rurungika hanze koko bituruka mu birombe by'u Rwanda. Mwibuke ko Amerika yafata u Rwanda nk'umufatanya bikorwa mwiza wa mbere, ari navyo byatumye Amerika yipfuza ko rijya barabara ry'indaraye natangiye mvuga ryubakwa mu Rwanda kumva zo korohereza Amerika kuronka amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Abahinga benshi kubijanye n'ibibera mu kano karere ntibashoka bemeza ko Amerika yatereye icizere igihugu cy'u Rwanda, ahubwo benshi cyane bahuriza kuri kino kintu ngo kuba Amerika yarashigikiye ko rijya barabara ry'indaraye riva mu Rwanda rikaza kubakwa mu Burundi. Mu by'ukuri ngo siguterera icizere igihugu cy'u Rwanda, ngo ahubwo Trump yakubise imboni y'amaso ku mabuye y'agaciro ya nikeli ari musonga ati avugwa kugira nikeli nyinshi cyane ku isi. Bivugwa ko Trump acumbiye iyo nikeli iri mu Burundi yahise ahindura imigambi ya banki ya Afrika yo guterera iryubakwa ry'indaraye kugira ngo yubakwe mu Burundi. Yahise gihutishwa cyane kubakwa mu Burundi, ahari hahuye n'umugambi Trump yaramaze gushinga witwa Project Fort, tuza kugenda tugarukako. Ariko kandi ntaribagira Prosper ntuma mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwa. Ico ndagusaba gusa no gufata segonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Jewe ico nsabwa no kukubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi, nyuma tugisanga tuzi ibyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka nyene w'2026 Trump yashizeho umugambi udasanzwe yise Project Fort. Ubwo rero buzoba ari ububiko bukomeye cyane kandi bunini cyane Amerika izoba ifise mu myaka iri imbere. Kugeza ubu rero Amerika niyifuza kuzoziraja kugura amabuye y'agaciro yakora muri Afrika canke mu Bushinwa mu myaka iri imbere. Mu bisanzwe Amerika ikeka ko mu myaka iri imbere ibihugu byinshi bya Afrika bizoba byarateye imbere cyane ku buryo nabyo bitangura gutenera ayo mabuye y'agaciro. Iyo rero niyo mpamvu Amerika yashizeho uwo mugambi bise Project Fort. Aho rero kugira ngo ibindi bihugu bizogere gukenera amabuye y'agaciro Amerika yarajanye kera, bityo rero ngo bizotuma Amerika iguma ari igihugu gihambaye cyane ku isi. Muri uyu mugambi wa Amerika rero burgishaka ko ayo mabuye y'agaciro azoza arayishikira atunganijwe neza. Project Vote rero ikabuza ayo mabuye y'agaciro kudaca mu nganda z'abashinwa ziyatunganya. Ikindi rero Amerika yashize imbere muri uwo mugambi ni kubaka amabarabara y'indaraye.
Mu bisanzwe kandi Trump agirahirira kuba perezida wa Amerika yahise asinya itegeko rya perezida ryitwa Unleashing America Energy ryo gutanga impusha no gushaka kugabanya amakuru ku nganda zisanzwe zikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko zisanzwe zikoresha ya mabuye y'agaciro. Uyu mugambi wa Amerika wa Project Volt bawusinye miliyari zigera ku 11 z'amadolari y'amanyamerika ahantu kugira ngo hubakwe inganda zitunganya ayo mabuye y'agaciro ariko zubakiwe mu bihugu bigimba. Nkuko kandi nagenda bigaruka ko hari inganda zagabanyirijwe amakuru ariko zisanzwe zikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uruganda rwitwa Tesla rwa Elon Musk, General Motors, Apple n'izindi ahantu kugira ngo zizoze zigurira ya mabuye y'agaciro muri wa mugambi wa Trump wa Project Volt. Mu bisanzwe ibyo byose Amerika ibigira kugira ngo ihangane n'Ubushinwa byigaruriye hafi amabuye yose y'agaciro ari muri Afrika. Ibaze ko nk'ubu Ubushinwa bugenzura 80% by'amabuye y'agaciro yembwa muri Kongo. Ikindi catumye Ubushinwa byigarurira ibirombe hafi ya byose biri muri Afrika nuko ari bwo bufise 87% by'inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Izo bita raffinerie bivuze ko akenshi n'amabuye yembwa n'abanyamerika janwa gutunganirizwa mu Bushinwa kuko ariho hari inganda nyinshi cyane. Ariko nanone kandi ku ntambara y'amabuye y'agaciro Amerika iri kiratera Ubushinwa nabwo ntibyicaye habe n'ubusa bwaciye bukora icitwa weaponizing minerals. Ubushinwa busanzwe bufise 87% ku isi by'inganda zitunganya amabuye y'agaciro. Bivuze ko Amerika ifise urugendo rurerure cyane kugira ngo itsinde Ubushinwa muri urugamba rw'amabuye y'agaciro. Ivyo rero biratwumvisha cyane ko myisi y'ubuhinga bwa none amabuye y'agaciro yabaye nk'imoteri y'isi cyane muri Afrika niho hava amabuye y'agaciro akenewe cyane myisi ya none. Mu gihe isi yose iri mu rugamba rwo guhagarika gukoresha essence n'ibindi biturukako hakoreshejwe umuyaga nkuba, Afrika isa naho ari yifise urufunguruzo rwo gutsinda urwo rugamba. Nk'ubu cobalt igera ku 70% ikoreshwa myisi yose ituruka muri Kongo kandi nta bateri zo gukora imodoka zishobora kuboneka hadakoreshejwe cobalt. Uburyo rero Ubushinwa bushobora kwigarurira amabuye y'agaciro hafi ya yose yo muri Afrika buratangaje cyane. Mu bisanzwe Ubushinwa buha amadeni amaleta y'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika bukubaka nk'amashuri, ibitaro, amabarabara ndetse n'ibindi bitandukanye. Bitiyo rero ibihugu bihawe ayo madeni mu kwishura biha uburenganzira amashirahamwe y'Abashinwa mu kwimba ubwo butare. Mu myaka hafi 20 heze amashirahamwe y'abanyamerika n'abanyaburayi yagiye agabanya cyane gushira imitahe mu kwimba amabuye y'agaciro muri Afrika ngo kubera ku mutekano ari muke cyane muri Afrika. Aha rero Ubushinwa bwace bufatirana ayo mahirwe bituma kugeza n'ubu ari bwo byigaruriye hafi amabuye y'agaciro yose ari muri Afrika. Birumvikana cyane ko ari nabwo bufise amashirahamwe menshi cyane yimba amabuye y'agaciro muri Afrika. Ivyo rero nivyo Amerika idashaka ko Ubushinwa byigarurira amabuye y'agaciro menshi cyane ari muri Afrika. Kugeza naho Amerika yakoze ibishoboka byose kugira ngo yigarurire ububiko bw'amabuye y'agaciro y'ubwoko bwa nikere buri mu Burundi. Kugeza ubu mbere nk'uko ibinyamakuru byinshi cyane byagiye bibigaruka ko Uburundi bwateye igikumu ku masezerano mashasha n'ikompanyi zo muri Amerika zisanzwe zihingura zikanadandaza ubutare kugira ngo bateze imbere kimwe mu bibanza binini bifise ubutare byinshi cyane mu Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko iki gikorwa kizofasha cyane gukomeza uruhererekane rwo guhanahana amabuye y'agaciro akenewe cyane ku isi. Gusinya ayo masezerano byabereye ku biro bya Amerika bijejwe imigenderanire n'ayandi makungu i Washington kwa kabiri. Umushikiranganje w'Uburundi ajejwe ubudandaji asanzwe anajejwe ivy'ubutare Hassan Kibeya niwe yaserukiye Uburundi mu gusinya ayo masezerano aho uburenganzira ikompanyi yo muri Amerika Life Zone Metals ku mugambi wa nikeli y'umusongati nk'uko bivugwa n'ibimenyesha makuru byo muri Amerika. Ivyo birori rero byari bihagarariwe n'icegera c'umunyamabanga wa leta ya Amerika ajejwe ibibazo bya Afrika Sarah Turtman. Leta ya Amerika ivuga ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye cyane yo gukomeza imigenderanire y'ubudandaje hagati ya Washington na Gitega hamwe no guteza imbere uruhererekane mu bijanye n'amabuye y'agaciro ahambaye cyane. Muri ayo masezerano rero ikompanyi Life Zone Metals izohabwa uburenganzira bwihariye bw'amezi 18 bwo gutegura ubushakashatsi bw'aho ubutare buri no gukora ivyigwa byerekana ko uwo mugambi ushoboka mu by'ubutunzi nk'uko bivugwa n'ikimenyesha makuru Mining Weekly kivuga amakuru ajanye no guhingura no gucuruza ubutare bw'agaciro. Kurundi ruhande kandi ikompanyi ya Cobalt Metals y'ubuhinga bwa none yo muri Amerika yarasinya amasezerano n'Uburundi kugira ngo ifashe gushira mu buhinga bwa none amakuru ajanye n'ubutare buri mu Burundi. Uyu rero ni umugambi ugamije guteza imbere ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro no gukwega abagwiza atunga mpuzamakungu mu gisata c'ubutare mu Burundi. Ivyo kandi byabaye inyuma gato yaho Hassan Kibeya yaheruka muri Canada i Toronto gutariki zine zo kwa gatatu mu mwaka nyene mu gihe hariko harabera inama mpuzamakungu y'abahinga mu by'amabuye y'agaciro PEDAC. Umuyobozi wo muri Canada ajejwe Africa Cheryl Urban yaganiriye na Minisitiri w'u Burundi Hassan Kibeya. Ibyo baganiriye kwari gukomeza cyane imigenderanire y'ubutunzi hagati y'u Burundi ndetse na Canada mu rwego rw'amabuye y'agaciro hamwe no kongereza ubushobozi bw'abahinga n'inzego zikora muri urwo rwego mu gihe Burundi buriko burondera gukoresha neza ubutunzi buri mu kuzimu kugira ngo bukomeze gukwega abanyamitahe no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu.
Ariko tukiraha reka twibaze impamvu Amerika ishakiye nikeli iri mu Burundi. Mu bisanzwe tugendeye ku bushakashatsi bwakozwe bivugwa ko ububiko bwa nikeli buri mu Burundi ari ubwa kabiri ku isi. Bivugwa ko kandi Colta iri mu Burundi ari ya gatandatu ku isi. Nyibuke ko indege ya mbere Burundi bwarose mu bwoko bwa Caravelle bwayitaziriye Musongati kubera ko ku musozi wa Rubara muri yo komine Musongati mu ntara ya Rutana ya kera mu ntango z'imyaka y'1970 hari haje gutogwa ko hiraye ubutare bwa nikeli. Mu bisanzwe nikeli n'ubutare nkenerwa cyane mu mahinguriro no mu bwubatsi, ikoreshwa cyane mu gukora ivyuma bitagwa ingese, irakoreshwa cyane kandi mu byuma bitandukanye bigize indege. Muri kino gihe ca none nikeli isigaye kenewe cyane gose kubera ko ifasha mu guhingura amabateri y'imodoka zikoresha umuyaga kuba, bumwe mu buryo bwo kurwanya kononekara kw'ibidukikije guterwa no guturira ibitoro. Haize imyaka myinshi bizwi ko mu Burundi hari nikeli nyinshi cyane, hamaze gukurakuranwa amakompanyi menshi cyane yo hanze aza kuraba ko yo kwimba iyo nikeli nka NEVA Resources, BHP Minerals, BMM, Samako n'ayandi menshi cyane, yose aza kwiga ingene iyo nikeli ingana, ubwoko bwayo n'ingene yo kwimbwa, ariko ntigeze ashika ku ntambwe yo kuyimba. Ubutare bwa nikeli buri mu buhora muremure cyane uva mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ukabandanya gushika mu ntara ya Makamba mu bumanuko uciye mu ntara za Karuzi, Cankuzo, Gitega, Ruyigi, Mwaro, Rutana ndetse na Bururi mu ntara za kera. Aho hose ivyigwa bimaze gukorwa byerekana neza ingene ubutare bwa nikeli buryo bungana n'imyaka byofata kugira ngo byimbe. Ni Musongati mu ntara ya Rutana. Kubw'ubushikiranganje bujejwe ivy'ubutare bigereranya ko Musongati honyene hari amatoni agera ku miliyoni 150 zo kwimbwa imyaka 25, kandi hamaze kuba ivyigwa ku ntambwe zitandukanye. Ni Nyabikere, Karuzi hari amatoni miliyoni 46, uwa Gitega hari miliyoni 35, Mukanda Gitega hari amatoni agera ku miliyoni 11 n'ibihumbi 800. Kugeza ubu rero aya makompanyi yose yaje mu Burundi ntigeze agera ku ntambwe yo kwimba ubwo butare kubera ibibazo by'amabarabara yo kuvana ubwo butare bwa nikeli aho byimbwa gushika ku kivugo catanganyika na Dar es Salaam kugira ngo bujanwe guhingurirwa mu makungu. Hagati aho rero itegeko rigenga ubutare mu Burundi riko rirasubirwamo kugira ngo intambwe zimwe zo guhingura ubwo butare zizobere mu Burundi, umutwaro wo kubwiremeka ugabanuke kandi igihugu kimenye neza ubutare bugiye hanze ubwo aribwo. Akenshi iyo nikeli bifatanye n'ubundi butare bugiye hanze rero budatandukanijwe, ababutwaye bashobora kuvuga ko batwaye nikeli gusa. Ariko rero kugeza ubu ico kibazo c'amabarabara yo gutwara ubwo butare kugera ku masoko mpuzamahanga gisa n'ikiriko kirakemuka cyane kubera ko Burundi ndetse na Tanzania beruka gutanguza umugambi wa gari ya moshi bihuriyeko. Ni umugambi w'agaciro k'imiliyaridi 2 n'imiliyoni 100 z'amadolari y'amanyamerika. Uyu mugambi uzogabanya cyane umwanya wo gutwara ibintu ndetse ugafungura inzira zo gushora bwa butare hanze. Iri barabara ry'indaraye rizozana impinduka zikomeye cyane ku butunzi bw'u Burundi. Iyi ni gari ya moshi ya Standard Gauge ihuza Tanzania n'u Burundi isanzwe izi nka Seger. Ije mu gihe ciza cyane kubera ko Burundi ni igihugu cugaranye kidakora kwibahari, bisigura ko byikoreza impuzamakungu bw'u Burundi bwari bushingiye ku gutwara ibintu n'amakamyo biciye mu bihugu bibaye. Ibyo rero bikaba byatuma Burundi budashobora guhiganwa neza ku masoko mpuzamakungu. Uyu mugambi rero uzotuma gushika ku kivugo ca Dar es Salaam muri Tanzania biba byoroshe cyane kandi byihuta cyane, bikagabanya uguteba mu nzira kandi bikagabanya ibiciro. Ibi mu byukuri isukunguruza ibidandazwa gusa, ahubwo no guhindura ubutunzi bw'igihugu. Gari ya moshi izogabanya umwanya ibidandazwa byafata kugira ngo bigere iyo bigiye, bizova ku minsi 4 irenga bigere ku munsi umwe gusa. Guteba mu nzira byahora bituma ibidandazwa bimwe na bimwe byononekara cyane. Uyu mugambi rero uje mu gihe Afrika iriko iratera imbere mu masezerano yo kugira isoko rimwe ryitwa AFCT. Birumvikana ko rino barabara ry'indaraye rizobandanya ryubakwa kugeza muri Kongo, ndetse biravugwa ko rizobandanya gushika ku ibahari ya Atlantique. Uburyo iri barabara ry'indaraye ryubatswe birakomeye cyane kuko rizohura n'andi mabarabara ya SGR ari muri aka karere. Ibyo rero bizotuma guhanahana ibidandazwa bizoba byoroshye cyane muri aka karere. Iri barabara ry'indaraye rizotangirira Uvinza muri Tanzania rikabandanya rikinjira mu Burundi rigashika i Musongati, hamwe hari ubutare bwinshi bwa nikeli n'ayandi mabuye y'agaciro menshi cyane. Iryo barabara kandi rizobandanya rigere n'Igitega. Uyu mugambi bivugwa ko uzomara hafi imyaka 6. Ibikorwa byo kubaka iryo barabara ry'indaraye byatangiye mu ntango za 2025, bivuze ko rizohera mu 2030. Iri barabara rizotuma umuhora wa Centre Corridor wihuta cyane, igiciro cyo gutwara ibintu kizogabanuka cyane, bidandazwa nabyo bizimbuke cyane. Aha rero yamabuye y'agaciro ya nikeli nibwo azobagiraje ku isoko inyuma y'imyaka irenga 55 yijyamiye mu gataka ku Burundi. Yari Prosper ntuma mu bitabo inshuti nyandiko niko nitwa cyenda gusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozurahungukira ubumenyi bwinshi cyane bugiye butandukanye. Ciao ciao.